kaze mu kiganiro cy'umutekano. Kuri uno munsi tuza kubayagira ku nama yabereye mu ntara ya Gitega kwigenekerezo rya 24 ukwezi kw'indwi uyu mwaka, aho abagize umugwi w'igihugu ujejwe gushira mu ngiro umugambi w'igihugu EWE Burundi urambaye bagirishije inama baburamatari bo mu ntara zose zigize igihugu mu ntumbero yo kurabira hamwe ibikorwa biyemeje babigejeje n'ivyo bazokora mu uyu mwaka wa 2020 ushira 2021. Bukeye bwaho kwigenekerezo rya 25 ukwezi kw'indwi uyu mwaka baciye baja mu ntara zose gushikiriza ibikoresho bizokoreshwa muri uyo mugambi, bongera batanguza n'amatuta. Umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi asaba abashinzwe intwaro ko bohimiriza bene gihugu uwo mugambi bakawugira uwabo. Umugambi uramaze imyaka 2 yuko arangurwa, kandi turamaze kubona yuko ari umugambi mwiza cyane, umugambi leta ishirikiye n'uburyo bwinshi cyane. Rero nanagomba gusaba ko namwe muhimiriza cyane abashinzwe intwaro, muhimiriza abanyagihugu kugira ngo bawitabe kandi bawongere bawugire uwabo. Aya matuta ari hano cyo dusanga ameze neza, ntagiye abantu ejo tuzosanga baharagiyemo impene canke inka. Hari ibiti bimaze guterwa ngaho haruguru ku mabaye, ntagire abazoza kubiragiramwo inka canke babirandure. Nko twabonye mu ntara zimwe hari abantu navuga ko babisha, hamwe abandi barondera iterambere bana bakaja konona biraze mu biti vyatewe mu umugambi w'urondera bakabirandura bakabiturira. Tubaza rero yuko tuzosanga bimeze neza, na cane ko ari umugambi kugira ico bita suivi na evaluation kugira barabe aho umugambi ugeze muri situation bateye ibiti. Uwuserukira uwo mugambi ku rwego rw'igihugu aratubwira intumbero y'iyo nama n'icatumye bakoranya baburamatari bose. Muri rusangi iyi nama yari yerekeye cyane abamatari b'intara, kuko umugambi w'uburundi urambaye urafise ico no kwita singono byita inzego, mugabo urafise imigwi itandukanye iwushira mu ngiro. Hariho umugwi wa komine ngwera mu stanteri, hari umugwi w'intara ngo ngwera abamatari, n'umugwi rero w'igihugu w'abahinga hamwe n'umugwi ujeje kushira mu ngiro uwo mugambi. Rero uno munsi twaje twese umugwi ujeje kushira mu ngiro umugambi, umugwi ujejwe ubuhinga gushikira umugambi, dushaka koresha dukora inama n'aburamatari kubera benshi ari bashasha. Umugambi kabuhambaye ku gihugu cacu kubera bidukikije bigize igice gikomeye cyane mu gihugu, mu bw'abene gihugu. Twashaka rero twibukanye canke imbere bamwe tubasigure neza ido nido uko umugambi utunganijwe, ibikorwa birimwo, abawushira mu ngira baribo ido nido, kugira ngo nkaburamatari ari wajejwe umugambi mu ntara arongo umugwi w'intara ushira mu ngira umugambi yumve neza haraguye kuko ruhambaye cyane. Mbega none muri uwo mugambi hategekanywa guterwa ibiti bingana gute mu ntara? Ingemwe hano dufise baduhaye umugambi waduhaye ingemwe zishika ku 5,000, tugategekanya kuzitera ku masite 2, aho hari mu site yaha duhagaze, isite ya Mudubugu abazoterwa ibiti bishika 50,000. Hariho n'iyindi site yo muri komine Mpanda, site nayo nyene yitwa Muhana Mbogo, izoterwa ko ibindi biti bishika 50,000. Hejuru yaho hariyo abafasha intara bemeye kuzofasha nabo mu gutera ibindi biti bizoterwa ku mitumba itandukanye no guherezwa bene gihugu. Ibyo nabyo byose tubiharuye bizoshika ku 3 miliyoni.
tuteranije byose n'ibyo by'umugambi EWE Burundi urambaye hamwe n'ibyo bizotangwa n'abagira neza byose turabona ko tuzoshobora gushikana miliyoni 4 z'ibiti bizoterwa muri uyu mwaka. Ibyatewe mu gihe giheze turiko tuguma tubikurikirana, turiko turagerageza gucira aho byatewe twaca imiciro kugira amashamba ntazohave asha ngo biturire, tukagerageza mu minsi iri imbere no kuzogerageza kubibagarira kugira bikure neza. Kubera ko harimo n'ama ONG, ama koperative, ama association afasha mu gutera, nta gitigiri twotanga muri kano kanya. Mugabo nibaza yuko tuhita gutera no tubatike ikibazo amatukabwa ati twateye bingano kuko ni benshi nivyo tuzoha abene igihugu byose tuzobitanga mu biti byatewe. Iyo duheje kubitera duhimiriza abene igihugu muri ako karere twabiteye kugira ngo abari bo babwira babikurikiranira hafi. Nivyo inzego z'umutekano zone zirafasha, ariko hanini tubizeza abene igihugu baba kuri uwo mutumba kugira ngo babikurikirane. Uretse aho byo byaraho nisanganya inka zikabyona canke impene, ariko ahandi biriho ntitwovuga itigiri cyabyo ko bingana, ariko bisa nuko biriko biragenda neza. Tuzobana dukurikirana ko nk'ubimvura igomba kugwa niyo tuzoca twenda kubagara, kuko ubugiye kubagara muri iyi period nibo yuko ucu usanga bica haca huma. Icegera c'urongoye umugwi w'ubuhinga muri uwo mugambi w'igihugu aratubwira ico bisunze kugira intara iterwemwo ibiti vyinshi canke bike, canke ko bahatera ubwoko ubu canke buriya. Nivyo ibiti ntibingana, intari irashobora kuba izoterwamo byinshi yindi bike, canke yindi ugasanga aho bamwe babironse se abandi babironka, biva ku bintu bitari bike. Mugabo twe cane twabanje kusaba nkuko nabivuze intara nyene babura amatari bagatanga aho bashaka ko bitoyegwa. Mugabo twaraheza tugaca turaba twifuza ubwa mbere ko vyotegwa ahantu hose hakiriho hari amatongo ya leta. Hanyuma mugabo mu nyuma dusanga henshi hari aho usanga bahafitiye nk'iyindi migambi bigaca bigora, bizosaba gutomora neza tukaraba ko iyo migambi isanzwe vy'ukuri yaciye mu kuri, kugira ngo turabe ko aho hatakira ha leta hamaze gutangwa mu bindi bikorwa. Nico bituma usanga hari aho twakoresheje twatoye imigambi ahazoterwa kuri uwo mugambi ari mu gice, ari cane mu bice vyari vya leta, ariko hariho ahandi rero aho naho hacaronka ibiti hisangije. Mugabo hariho n'ahandi usanga dushobora kuronka ahantu bikenewe ko twotera kuko hakenewe gufashwa. Ni nko ku nkengera z'imisozi, hajya imisozi igomba guhenuka, hajya ku nzuzi, uri kuraraba inzuzi uravye nk'igisagara ca Bujumbura, zijya nzuzi hajya hose mubona birirwa barimba imisenyi n'amatabategera n'ivy'amatafari, bijya mu bisanzwe bironona isi. Rero hajya hose mu mugambi dufise harimo yuko ariho haronka priorite hagategwa kugira ngo tuzibire twamire ahariko harononekara, ariko ahandi hose no mu bindi bice ibidakozwe muri uyu mwaka wa 2020-2021 izoheza ukogwe mu mwaka ukurikira. Niko ngo umuhini mushasha utera amabavu. Uwo mugambi ugitangura hari utubazo abawurongoye bahura natwe, ariko ubu tuza twaratorewe umuti. Nk'intabimi za mbere zari zihari kwari ukubura ibikoresho, ko twasanga mu makomine mu ntara ibikoresho twikora ko ari bya bene igihugu. Nk'ubu tugende gukorera ibiti runaka ahanaka, twasanga dusaba yuko bazana amasuka, hanyuma ugasanga biko barayatinyirira mukorera ibiti ari nk'amabuye batinya, bona yuko umenge suka yaratonekara. Twasaba yuko leta rero yorushikira iraduha uburyo bw'amafaranga kugira tugure ibikoresho, hanyuma buri komine igire ibikoresho by'ibanze bikenewe, ari gukorera mu matuta, ari gukorera mu gutera ibiti, ari gukorera mu kubagarira ibiti rero bihari. Iyo niyo ntamamyi ya mbere yari ihari, mbwa nk'iyo yaravuye mu nzira. Yindi ntamamyi n'abantu usanga baca barandura ibiti, twarabibonye mu ntara ya Bujumbura babiranduye, turabibona n'ahandi hamwe cyane ibiti dutera mu mirima, bijya bibana n'imirima ntibarumva neza ko ayibana n'imirima. Rero dusaba yuko abamatari
banayabisigura natwebwe tugiye mu bikorwa twabisigura kugira babyumve yuko atari kuba buragiza aho gushikira ubunyene n'ubworozi mu ntari wabo. Muri uwo mugambi nyene abaronkejwe ibikoresho baratubwira bimwe bimwe mu byo baronse. Muri uwo mugambi EWE Burundi urambaye badushikirije ibikoresho bikwiye, badushikirije imbuto, badushikirije ibikoresho nk'ama arrosoir, badushikirije ibirato, amabotine bashobora kwambara abakurikirana uwo mugambi, badushikirije n'amasuka n'ibipawa. Ibyo byose bizodufasha mu gushira mu ngiro uwo mugambi. Bigizwe n'amasuka n'ibipawa n'amasipiri n'imigozi. Imigozi bakoresha mu gupima cyangwa mu kubaka iyo bariko barubakira amatuta kugira ngo izuba ntiyashikire gose. Hamwe ayo masipiri nayo kwimba ahantu usanga hageze cagiye cyo gutera. Nibyo twashoje kuronka hamwe n'amarozwari rero kugira ngo tuvomere. Ibyo doca tubitanga mu makomine, tubihereze buri komine, tubihereze kugira ngo hahandi hose hari tuta habe hariho ibikoresho. Ibyo rero bizoca bidufasha kugira ngo ntihagire ubwitwazo bwo yuko ibikorwa byabuze ingene bikorwa kandi ibikoresho byabonetse. Hari ibikoresho bitandukanye twaje tubazaniye kugira ngo uyu mugambi uzutere imbere, kugira ngo uyu mugambi tuwutere intege. Ibikoresho baza kubashikiriza abo twazananye basanzwe babishinzwe. Ibikoresho bigizwe n'amasuka, bigizwe n'indobo zo bita amarozwar, n'ibindi bikoresho nk'imipanga, amapiki n'imigozi yo gupima. Murabibona barabibazaniye. Abajejwe intwaro bamenyesha ko ivyo bikorwa bazobikorana n'ayandi mashirahamwe hamwe n'abene gihugu, bongera bahimiriza kandi abene gihugu kwikingira cakiza coronavirus. Ibyo biti hariho bimwe tuzofashwa n'umugambi EWE Burundi urambaye, n'ibindi tuzofashwa n'abagira neza nka za FIDA n'izindi basanzwe bakorera mu ntara. Ibikorwa by'intoki tubifashwa n'abene gihugu mu bikorwa rusangi, niho tuzobikora kuko igikorwa kiza gifasha abene gihugu. Nagomba ndangize ndabatumirira umugambi ukomeye w'igihugu wo kwikingira ikiza coronavirus. No mugambi leta yashize imbere muri amezi 3, mugwanye mwese amazi mu rutariho, mukarabe muri wanyu, mukarabe mwikingire iki kiza ntikizoshike muri komine ya Murundi. Kandi ku maraporo naronse yabajejwe amagara y'abantu mu Kayanza Muruta iki kiza nikirashikayo. Rero mukikingire nkuko leta mvyeyi yabivuze, yavuze ati twikingire. Hariho amajambo yabivuzemwo ngo ndakira sinandura sinanduza. Kabwire mugenzi wawe numve ko wakumvise. Ndakira sinandura sinanduza. Gasubiremo mubwire bagenzi banyu. Ndakira sinandura sinanduza. Ako kantu mugafate kume kwa Mwaramutse Maria. Nta numwe atazi Mwaramutse Maria canke ndaga twese uri mwijuru. Kuko ico kiza ni kibi kiriko kiratema gitongora mwisi yose. Nitugomba ko kiza mu ntara yacu ya Kayanza, nitugomba ko kiza muri komine yacu ya Kayanza. Tugigwanye aho gishitse nta gikorwa na kimwe gisubira kuranguka, aho gishitse n'uyu mugambi wa EWE Burundi urambaye nusubira kubandanya kuko muca muganirwa mu mazu, inzara ikabasanga mu mazu. Rero biragahera ni giheri yo caje kiva no kugigwanya kandi mwisi yose tugigwanye. Nkuko leta yamitegekanya imigambi mu bikorwa vyayo, no muri ico gisata nyene vyabaye ngombwa ko hotegurwa umugambi werekana ingene ibintu bizogenda kuva mu ntango gushika mu mwaka uhere. Uwo mugambi EWE Burundi urambaye haraheze imyaka 2 uroyeho ushizweho na nyane cubahira umukuru w'igihugu. Hanyuma uwo mugambi wari wamaze gukora ibitari bike, ariko muri uno mwaka ugira kabiri abarongoye ishigwa mu ngiro ryo mugambi baravyize, barabona ko vyoba vyiza kugira ngo igikorwa cose kibe gitegekanijwe. Baca bagira ati dushireho ingena ibikorwa bizogenda, ico bita plan d'action y'uwo mwaka. Rero iyo plan d'action yarashizweho, yarizwe. Hanyuma uno munsi vyari ngombwa ko isigurirwa abajejwe intwaro, kuko burya buramatari nkuko mubizi afatanije
n'abajejwe igisirikare n'abajejwe igipolisi mu ntara nibo bawurongora, nibo bagize imigwi y'intara bagaheza bagashira mu ngiro imigambi. Rero no munsi kwara kubasigurira uwo mugambi rero nk'uko bigenda, nk'uko leta yamitegekanya imigambi mu bikorwa vyayo, no muri ico gisata byabaye vyiza ko hotegurwa umugambi werekana ingene ibintu bizogenda kuva ku ntango gushika umwaka uhere. Ubu rero muri uwo mugambi harimo integuro. Bwa mbere nk'uno munsi kwari gusigurira abo bajeje kushira mu ngiro mu ntara, nabo bazoca basigurira mu makomine muntu kugira ngo abereke ibizokogwa. Nsubiye inyuma gatoyi, intara yose yari yarasabwe n'umugambi EWE Burundi urambaye n'abagize umugwi ujeje kushira mu ngiro, twari twarabasavye ko baduha ibibanza n'ibiti bagomba ko hategwa ibiti. Rero intara yose yaratanze ibibanza yifuza ko boteramo ibiti, hanyuma tugaca tubishira hamwe kugira tubishire mu mugambi kugira ngo intara yose duce tuyitegekaniriza aho izotera ivyo biti. Uno mwaka rero ibiti vyatekanijwe nivyo twaberetse kugira barabe ko hari aho babona twoba tutibutse. Muramenya yuko nanone babura amatara ubu nibashasha, harimo no kubasigura kugira bavyumve. Nuno munsi vyagaragaye neza ko nk'abo bashasha canke abahahora vyashobora gushika ko bavuga bati turabona ko naha muhashiramwo aharakeneye ibi, ariko ivyo byose twavyakiriye. Ibidashobotse uyu mwaka bizoheza bikorwe mu wundi mwaka, ko murazi ko uyu mugambi utekanije ku myaka 7. Hanyuma ikindi kirimo muri iyo plan d'action kandi harimo yuko hazogera igihe tugatera, tumaze gutera hazoba n'igihe cyo kuja kukurikirana ivyo bateye uko bimeze, kuko murazi yuko kenshi vyagiye bishika yuko kumvo izi canke ziriya ibiti bidakura, kumbure bitacungirewe neza, inka zikabihonyora canke hakabi nkukura canke imiriro. Ivyo vyose rero twabitegekanije ubu kugira ngo dufashe imigwi yo mu ntara ishobore kugira kumenya ingene ziracungera ivyo bintu. Hanyuma tuzorohe tugire evaluation rero umwaka uheze, turabe ivyakunze, turabe ibikwiye ko twotegura mu mwaka uheze ugakurikira. Abajejwe intwaro barangiza basaba bene igihugu ko uwo mugambi bo witaho, kuko iyo hari ibiti n'abantu bagira amagara meza ndetse akayaga keza kaje kazira bose. Ibikorwa twazindukiyemwo n'ibikorwa bijanye n'umugambi EWE Burundi urambaye, aho uwo mugambi usaba yuko dutegerezwa kwambika imitumba yacu, tukayambika ibiti, tukayambika kugira intara ishobore kuronka imvura, ironke akayaga keza kugira abantu bashobore kubaho neza. Akamo dutera bene gihugu nuko uwo mugambi wo witaba cyane bakawitabira, kuko n'umugambi ufasha bene gihugu cyane cyane iyo dufise ibiti imvura icigwa neza. Nkuko nabivuze bwa mbere, iyo dufise ibiti biri ku mitumba yose n'abantu baca bagira amagara meza mu guhema, eka no mu bindi bikorwa byose. Aborozi rero tuzobahimiriza kandi tugira imana. Hariho umugambi wa leta uko mu mwaka uza guca abantu bororera mu mpongore muhira. Ubu rero imbere yuko iryo sango rigera, tuzobahimiriza yuko batogerageza kuragira ahantu twateye ivyo biti. Ni umugambi w'igihugu wo gukingira ibidukikije wiswe EWE Burundi urambaye. No munsi rero twaturamutse tuza gutegura amatuta yahazova ingemwe z'igiti kizoterwa muri kaya karere ka Nyamitanga. Ni si muri Nyamitanga gusa, n'abene gihugu dushobora kuzobahereza izo ngemwe ngo bazitere mu ngo zabo, kugira ngo aho nyine cyo mukuru w'igihugu avuga ati niwe Burundi urambaye,
ikindi civugo twace dushira nuko twovuga ko ewe ntara urambaye musitani akavuga ati ewe komine urambaye mukuru w'umutumba akavuga ati ewe mutumba wanje urambaye rero sivyo kuvuga mu majambo gusa ariko bisabwa yuko ndavuga ko intara yambaye bazoba baciye ku mutumba gasanga umutumba urambaye koko bijya biti rero bizodufasha kugira ngo bikingire inkukura bikingire kaya karere twabiteyemo akamanota y'abene gihugu nabamenyesha ko uyu mugambi ewe Burundi urambaye si umukuru w'igihugu si wa guverineri si wa musitanteri si wa batware n'uwa bene gihugu bose ni kuvuga yuko ibyo byose bikorerwa muri ico gihugu igihugu n'icambara imvura niyagwe izogwira hose nivuga ko akayaga keza kazoza kazira abandi bose nikazoza ku mukuru w'igihugu nuko kazomusanga bonyene nivuga ko nakumwe n'igihugu kuva hasi gushika ku mutware bizodufasha mu ngo yasi ndimwa yari yamaze gutituka atakanoveri gifise kuri bya biti byo bihari bizana akayaga bikazana bigatuma hatabi nkukura nini cyane kugira ngo uburyohe bw'isi butwagwe nivuga ko umurimye ni yarima nawe azobona ingaruka nziza zo kwimbura kubera ko umwavu zo bosanzwe uri aho nyene abana igihugu basabwa yuko ari bo bafata iya mbere kugira ngo uwo mugambi bawushigikire kandi ari bo babyikorera babone ko ari ko bakora iby'iwabo atabatari ko bakora iby'abandi bantu twigufasha guhimiriza bene igihugu bumve neza yuko aho bitewe uwo wese ahegere ateza kuhacungera ntabwo tworonka ati reka dusha abahacungera ku mitumba ariko tuguduhimiriza bene igihugu kugira ngo bonyene ubwabo babicungere ibyo bitungwa bizojayo bifatwe hama bene byo baze kwishura akaba ari no ngaha turangirije kino kiganiro c'umutekano naho ubutaha iyi si yacu mubona idufitiye akamaro kanini nayigeneye bagenzi ko twoyigirira neza mu kuyibungabungana n'ivyayo